Yes, ndamukije ariko baratwumviriza cyangwa bariko baraturaba bivanye n'umwe wese ahari. Nizere ko mumeze neza, mukomeye by'ukuri, Imana ikomeje kubarinda. Abakunzi ba Cankuzo TV bamaze iminsi batwandikira batubaza bavuga bati Cankuzo TV muduha inkuru nyinshi zitandukanye, ariko hari inkuru mutaraduha, inkuru ijanye n'ibintu biriko binanurwanurwa cyangwa biriko biravugwa cyane mu gihugu ca Kenya. Cyane ku bintu bivugwa ku bijanye n'impunzi ziri muri Kenya, bivugwa yuko zishobora kwirukanwa umwanya n'umwanya, si kwirukanwa komite, okay. Bavuga yuko batashaka impunzi kandi muri Kenya ku mpamvu zitandukanye tugira tubabwire. Rero abakunzi bacu baratwandikiye baratubwira ati twifuza ko muduha umuco, mbega ivyo bintu nivyo canke nibinyoma barabesha. Cankuzo TV rero turi hano ku bwanyu, tubaha inkuru zose zigezweho canke zikenewe. Mugerageje no kuraba kuri Cankuzo TV haranditse ngo turabakorera, no kuvuga turiho ku bwanyu, dukore ku bwanyu, namwe murushirize gushikirwa n'inkuru nyinshi zitandukanye. Now hamaze iminsi by'ukuri bivugwa, hareze nk'ikiringo c'ukwezi bivugwa, haba ku mateleviziyo mu gihugu ca Kenya canke ku marezo sosio, birakwiragizwa mu isi yose yuko Kenya icambere na mbere coco idakeneye impunzi. Kandi Kenya, reka mvuge gatoyi kuri Kenya kubijanye n'impunzi muri Kenya. Kenya ni igihugu cakira impunzi nyinshi cyane kw'isi. Nico gihugu ca mbere gifise amakambi manini arimo impunzi nyinshi kw'isi nzima. Reka ntangure mvuga mbega ni impunzi zingana gute ziri muri Kenya. Kenya ifise impunzi zishobora kwababa ibihumbi 450. Ibihumbi 450. Rero ifise kambi zibiri, kambi bita Dadaab iri ku mupaka wa Kenya na Somalia, n'indi kambi bita Kakuma Refugee Camp iri ku mupaka wa Kenya, ntiyegereye cyane ariko ni hafi ya Sudani y'Epfo. Rero tugerageje kubatohoreza inkuru zijanye n'ivyo bintu, no kuvuga umushikiranganje ajejwe umutekano yitwa Matiang'i, niwe atwara ubushikiranganje bw'umutekano muri Kenya, yarandikiye UN canke UNHCR, baje abantu bajeje impunzi, canke United Nation baje bajeje ibintu by'impunzi, ababwira yuko bakeneye yuko impunzi zose ziri muri Kenya zokugwaho, UN kamenye izitwara, kuko ngo impamvu Kenya irakunda gutegwa n'ibitero vya Al-Shabaab canke ibitero kanaka bitandukanye. Acatanga rero raison canke avuga ati ntidukeneye abantu baza kuba hano biyita impunzi, kuko ayo makambi y'impunzi niyo abika inkozi z'ibibi mu nyuma zigaruka zigatera igihugu ca Kenya. Nivyo birego yashikirije, aravuga ati rero kubw'umutekano w'igihugu cacu ntidukeneye impunzi ziba muri Kenya. Rero UN nishore kuraba izitwara. UN nayo nukuvuga ngo ni imaze iminsi mike muri Kenya, oya. UN imaze imyaka myinshi muri Kenya, kandi impunzi nyinshi cyane ziva mu bihugu bitandukanye hano muri Afrika zica muri Kenya kugira ngo zishobore gufashwa process zindi zikurikira kugira ngo bashobore kujanwa mu bihugu bikurikira bahayemo resettlement. Rero benshi baca muri Kenya. No kuvuga rero tugerageje kuraba muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara canke y'ubugaragwa bwa Sahara, ivyegeranyo vya UN bivuga ko ari abantu benshi cyane bashobora kugera ku ku miliyoni 24 n'ibihumbi 200 boba bakeneye ubufasha bwa UN canke ubuhungiro. No kuvuga batari satisfait, batabayeho neza, badafise umutekano ukwiye kugira ngo bashobore kubandanya baba mu bihugu byabo. UN rivuga ko 24.2 million bakeneye ubufasha bwa UN aha munsi y'ubutayu canke y'ubugaragwa bwa Sahara.
Cankuzo TV rero iri hano kugira ngo ibishikirize ukuri kw'ibintu, ukuri kw'ibivugwa buri munsi. No kuvuga rero impunzi ni iki kwanza? Twavuga gute? Kuko hari umuntu avuze impunzi, ndababwiye impunzi, hari umuntu atahura byihuse n'undi muntu avuga ati impunzi ni biki? Abo bose mvuze hariho bo bita abasiramusika nabo bita impunzi. Impunzi ni iki? Impunzi n'umuntu yamaze kwemererwa na Kenya ko yahunze canke n'ikindi gihugu cari cyo cyose. Mu gihe hari impunzi muri ico gihugu aba yaramaze guhabwa ibyangombwa vyemeza yuko uwo muntu yahunze, uwo muntu ari impunzi, niwe yitwa impunzi, agahabwa urupapuro bita mandate. Utaraba impunzi nawe no kuvuga ko yitwa twamwita umusiramusika, abakeneye ubuhungiro ntabarabwemererwa. Rero Kenya imaze gutanga ivyo birego, UN nayo ragerageje kwitwara, baravuga bati no, impunzi n'ivyo ziri mu gihugu cy'iwanyu, ariko natwe turafitanye amasezerano yuko kanaka yuko iki gihugu cyanyu kizotwakirira impunzi. Ariko biragorana. Kenya iha UN ukwezi kumwe kugira ngo babe bishuye byihuta, kuko umushikiranganje yakoresheje ijambo ngo ntimukwega amaguru, dushaka muduhe ikiringo n'umunsi uwuhe muzokuraho izi mpunzi zanyu. Impunzi zishika 450 murumva ko atari bake mu makambi ya Dadaab na Kakuma, hamwe n'abandi n'izindi mpunzi zisanzwe zifashwa na UN yo Nairobi, y'igisagara gikuru ca Nairobi, zisanzwe ziri mu makartier atandukanye y'igisagara ca Nairobi. Urumva ni impunzi nyinshi cyane. UN bababwiye ngo byukubwo nyene ngo muce mumenye yo mu batwara biragoye. Rero UN yarababwiye bati ntimutwihutishe, reka twipange tugerageze turabe ngene dushobora kubikora imbere ko ibirego natwe twashikirije byigwa, tukaraba ko muzotwemera tukaguma ngaha iwanyu canke mukatwirukana tukagenda mu bindi bihugu. Rero UN yabanje irashikiriza ibi bikurikira. Yaravuze yuko kuko twogerageza kubabwira muri Kenya hari impunzi nyinshi, benshi baba muri Sudani y'Epfo, Somalia, Ethiopia, Congo, Burundi, n'u Rwanda n'ibindi bihugu bimwe bya muri Afrika. Benshi barahungiye muri n'Uganda, barahungiye muri Kenya. Rero UN iravuga yuko izofata abantu bamwe impunzi kanaka, igitigiri kanaka, bamwe bakajanwa muri Canada, abandi bakajanwa muri Amerika, abandi bakaba bararondererwa kwanza ibibanza bimwe bo barashigwamo muri Sudani y'Epfo. Ariko mwumve, Sudani y'Epfo nayo isanzwe ifise impunzi kandi nyinshi cyane, nibo benshi mu bahungiye muri Kenya bahunga Sudani y'Epfo. Rero sinumva ingene UN yo cifata ingingo yo gufata ngo izo mpunzi zirukanywa na Kenya izishire hehe muri Sudan. Nuko rero bimeze gushika no saha UN yarandikiye ubushikiranganje bw'umutekano canke abo bantu bayihaye ibirego, yarabandikira babwira iti reka twihe umwanya gato twipange turabe ingene dushobora gutwara aba bantu mu bindi bihugu imbere uko mutwemerera canke ibirego byacu navyo bigira raison, mukatwumva mukadutahura, mugashobora kuvuga, mugashobora kutwemera ko baguma hano canke bavanwaho. Rero biri muri iyo process. UN iracyarindiriye ko Kenya yo kwisubira ko kumurika bemerera bakaguma baba hano canke idesida burundu. UN nayo igatanga umunsi, kuko leta ya Kenya yabwiye UN ati ntikeneye ko basubira kuma baririmba iyo ndirimbo yo kuvuga ngo kura aba bantu bajane, ntitubakeneye. Rero UN irindiriye Kenya nayo kandi irindiriye UN. Kuvuga rero bahanye ikiringo cy'ukwezi ntarengwa kuba bafashe ingingo zishoboka ko abo bantu baba bavanyweho canke bagumeho. Nuwo muco rero twabaha hano kuri Cankuzo TV. Tubibutse kugira subscribe, abataragira subscribe mudufashe kugira ngo channel yacu ishobore kubandanya itera imbere. Mugire share, abakeneye izina information ni benshi nabo bashoboye kumva ingene ibintu bimeze. Kumbure hari abo usanga bafise nk'abantu babo bahungiye muri Kenya, nabone urumva barakeneye kumenya ibiriko biripasa hano mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Reka tubashimire rero. Eric Nzoyisobanimwe mwari kumwe muri studio za Cankuzo TV. Nkuko mubona kuri kamera naho hari ubundi ariko adufasha kugira ngo amasanamu ashobore kubashikira atankomanzi. Reka tubashimire
ushobore kugira subscribe kugira ngo mudasupportinge, turabibasavye. Kugira subscribe ntaco bibasaba, no gufyonda gusa ngaho hasi ukaba wiyabonesheje kugira ngo uzokwamuronka ibiganiro byacu buri munsi uko tubishizeho. Shalom, shalom, shalom. Turabakunda kandi turabasengera kandi turaryoherwa cyane iyo mu comments, iyo mu likings, niyo mu partage, namwe mubandanya kugira subscribe. Reka nshimire cyane abantu bamaze kugira subscribe, ndababwira yuko tubakunda. Turi hano ku bwanyu. Changuzo TV nta bindi bituragishinga atari kubashikiriza amakuru yizewe, information zose ziba zigezweho. Murakoze cyane.